n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Turikiya hagaritse ubucuruzi bwose ifitanye na Israel kubera intambara yayo muri Gaza, ngo kubera ko ubuzima bw'abantu burimo kurushaho kumera nabi muri yo ntara. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga ko Igoma abantu 9 bapfuye, abandi barakomereka biturutse ku bisasu byarashwe mu nkambi ya Mubunga irimo abateshejwe ibyabo n'intambara. Kuno munsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru, abanyamakuru mu Burundi barasaba ko bagenzi babo batatu bafunzwe barekurwa bakajya baburana bari hanze. Tubafitiye n'abaza muganga niwe mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatanu itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatanu. Amakuru yose ku buryo burambuye ni mukanya Florentine Kwizera amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Tiahere mu burengero bwa Afrika, igisirikare ca Nigeria kimenyesha yuko hari intwazangabo zibiri zirindi rubanza ku caha co gusambura ikigwati bakoresheje ibisasu mu mwaka uheze. Ibisasu bivuga yuko vyahitanye abantu batari munsi y'ijana. Igisirikare kivuga yuko abishwe bari bitiranijwe n'abakora iterabwoba. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Amnesty International rimenyesha yuko abantu batari munsi y'120 bapfuye igihe indege yo mu bwoko bwa drone yatera hitwa Tondonbiri muri leta ya Kaduna mu mpera z'umwaka uheze. Abenshi muri abo bapfuye bari abana bari mu isabukuru y'idini. Umuvugizi w'ico kigwati yakiriye neza urwo rubanza, ariko akavuga yuko imiryango ikirindiriye igice y'akababaro. Ingabo za Nigeria zirakunda kugaba ibitero ku bwihisho bw'abagwanyi mu burengero ahayogojwe n'ibitero by'abitwaje ibigwanisho. Perezida wa Kenya William Ruto aragabisha yuko Kenya ishobora guhura n'igihuhusi Hidaya kiriko kiraca ku nkengera za Tanzania. Ijambo yavugiye kuri televiziyo, Bwana Ruto yavuze yuko ico gihuhusi gishobora gushikira Kenya umwanya wari wo wose, bigahungabanya ibikorwa birangurirwa kugahari Indiano canke bigahungabanya abasanzwe baba ku nkengera z'amazi. We have not seen the last of this perilous. Birababaje, aka kabi ko muri iki gihe nikarahera kuko ibintu biteze ko bizokomera. Amakuru y'ubugenderezi bw'ikirere yerekana ishusho iteye ubwoba. Imvura izogumigwa yongerekane ikiringo n'ubwinshi mu minsi isigaye muri uku kwezi, reka kumbure n'inyuma yaho. Perezida Ruto yategetse yuko ababa ku nkengera z'amazi ahashobora kuba imyuzuri boba barakura meza, n'amashure yari kugurura ku munsi wa mbere azoguma yugaye kugeza igihe kitaramenyeshwa. Igisirikare ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umugwi witwaje ibigwanisho M23 bakomeza gutungana gatoke kubera igisasu cahitanye abantu mu ikambi y'abateshejwe izabo mu muji wa Goma kuri wa gatanu. Abantu batari munsi ya 9 barimo abana 7 bivuga yuko bishwe n'ico gisasu. Umuvugizi wa leta Patrick Muyaya avuga yuko ico gitero cari ico kwihora ingabo za leta zaheruka gusambura ububiko bw'ibigwanisho by'uwo muhari. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwamabwagiriza u Rwanda gufasha uwo mugwi, ivyo u Rwanda rwamye ruhakana. Impande zombi muri iyi ntambara zagirizwa kurenga ku mategeko yo kubahiriza agateka kazina muntu muri aya mezi aheze, mu gihe zikomeza kugerageza kwagura udurere zigenzura. Imumva ni BBC gahuza miryango. Abategetsi muri Korea y'Epfo bamenyesheje ibigo by'ubudandaji ko biramutse bigabanuye urugero rw'ibidandazwa bitegerezwa kubwira abakiriya canke naho bigacibwa amahadabu arenga amadolari 7,000. Ikigo kijeje kugenzura ukugena icizere cifashe hagati y'abaguzi n'abakora urudandazwa camenyesheje yuko kizoshiraho ico cise shrinkflation, nukuvuga igihe umudandaza agabanuye urugero rw'ibidandazwa canke ariko
igihe umudandazwa Murantunga agabanuye urugero rw'ikidandazwa ciwe ariko akakigumiza kuri ca giciro nyene, inyifato mu bisanzwe irimo akarenganyo kandi ishobora guhanwa n'ihadabu. Mu itegeko rishasha rero abakora urudandazwa rw'ivyankenerwa vy'ibanze birimo amata, icayi, ibifungurwa vyo mu bwoko bwanuye n'ibikoresho by'isuku rya misi yose bategerezwa kwandika neza niba bagabanyuye urugero rwavyo, haba ku bidandazwa ubwavyo canke ku maduka yabo canke ndetse ku mbuga zabo ngurukanabumenyi, kandi bakabigumizaho mu kiringo c'amezi 3. Iyo ngingo nshasha izotangura gushirwa mu ngiro mu kwezi k'umunani, ikabije nk'inyishu ku gashavu k'abanyagihugu bari bamaze kurambirwa n'iyo nyifato y'abadandaza. Ubutegetsi bw'Uburusiya buriyamiriza amajambo aherutse gushikirizwa na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe n'umushikiranganji w'imigenderanire w'Ubwongereza David Cameron kuri Ukraine. Umuvugizi wa Putin Dmitry Peskov yavuze yuko ayo majambo ashobora kubangamira umutekano ku mugabane wa Buraya muri rusange. Ni inkuru ya Dani Eberhard mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutse. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yarakaje Uburusiya ubwo yongeraga kuvuga ko bigishoboka ko igihugu cye cyakohereza abasirikari muri Ukraine mu bihe biri imbere atasobanuye mu gihe Ukraine yaba ibisabye. Ni ibintu bisa n'ibidashoboka, ariko Macron we asa n'uwamaramaje nubwo bimwe mu bihugu by'ibinywanyi bigaragaza impungenge z'uko hakwiye kubaho kwitwararika. Umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko ibi ari imwe mu myitwarire iteye impungenge. Yanise ubushotoranyi bukabije amagambo ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Cameron, wabaye nk'uvuga ko Ukraine ishobora kwifashisha intwaro zakorewe mu Bwongereza yibasira tumwe mu duce tw'imbere mu Burusiya. Ukraine n'ibihugu by'ibihangange by'Uburayi na Amerika bishimangira ko ibintu byazambye ubwo Uburusiya bwiyemezaga gutera byeruye igihugu cya Ukraine. Ishirahamwe ryo mu Bwongereza rishigikira abacitse ku icumu ry'urudandazwa rw'abantu canke ihohotera rimenyesha yuko rizoshengeza leta y'Ubwongereza muri sentare kubera imigambi yo gutwara ku gahato mu Rwanda abaza gusaba ubuhungiro. Ishirahamwe Asylum Aid rimenyesha yuko ryasavye vyihuta ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati gusubiramwo kwihweza neza gushasha uwo mugambi kubera abakorewe amabi batazokingirwa. Rivuga yuko ivy'abajejwe gushira mu ngiro uwo mugambi babariwe gukurikiza bihonyanga uburenganzira bw'impunzi, kuko babariwe kwemeza yuko u Rwanda ari igihugu kirangwamwo umutekano nubwo bafite ibimenyetso bigaragaza igihushane. Igipolisi catanguye gufunga abimukira mbere yo kugerageza kurungika wa mbere wabo mu Rwanda mu mezi ari imbere. Jacques arakoze Florentine Kwizera. Hano makuru ku buryo burambuye, reka tuyahere kwerekeranye n'akarere k'uburasirazuba bwa hagati. Turukiya yahagaritse ubucuruzi bwose ifitanye na Israeli kubera intambara yayo muri Gaza, ngo kubera ko ubuzima bw'abantu burimo kurushaho kumera nabi muri iyo ntara. Minisiteri y'ubucuruzi ya Turukiya yavuze ko icyo cyemezo kizagumaho kugeza igihe Israeli yemeye ko imfashanyo ihagije igenewe abari mu kaga yinjira idahagarara kandi nta nkomyi muri Gaza. Ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi umwaka ushize bwari bufite agaciro ka miliyari 5 na miliyoni 600 z'amadolari. Hamas yavuze ko iyi ari intsinzi ikomeye y'abanyepalestina. Ni inkuru ya Orageren bigezweho na Ivete Kabatesi. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize nibwo ibitero by'ikoranabuhanga byagabwe kuri email z'akazi z'abayobozi b'ishyaka rya chancelier w'Ubudage Olaf Scholz. Nyuma y'iperereza ryakozwe n'inzego z'ubutasi z'Ubudage, kuri ubu guverinoma y'iki gihugu iremeza ko bigaragara ko Uburusiya bwari inyuma y'ibi bitero. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Annalena Baerbock avuga ko ikigo gikora ubutasi bwo kuri murandasi gishyigikiwe na leta y'Uburusiya cyitwa APT28 ubundi kizwi nka Fancy Bear aricyo cyabikoze. Uyu muminisitiri avuga ko ibitero by'ikoranabuhanga by'Uburusiya ku Budage bidashobora kwihanganirwa kandi ko hazabaho inkurikizi. Birakekwa ko abagaba ibi bitero baba bafashwa n'iperereza ry'igisirikare cy'Uburusiya, ngo bakaba bibasira za guverinoma cyangwa ibigo byazo mu rwego rwo guhungabanya abashyigikiye ibihugu bikomeye by'Uburayi. Ishyirahamwe ryo kwivurira
y'uburasirazuba bw'uburayi. Iki kigo gishinjwa kuba nyuma y'ibitero byinshi byagabwe ku nteko ishinga amategeko y'Ubudage mu mwaka wa 2015 n'ibyagabwe ku ishyaka ry'abademokarate muri Amerika mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye hashize umwaka. Iyo nkuru mwumvaga rero nuko Ubudage buvuga ko ubutasi bwa gisirikare bw'Uburusiya aribwo bwari inyuma y'igitero cyo kuri internet muri za mudasobwa z'ishyaka ry'umukuru wa leta y'Ubudage Olaf Scholz. Mu rugendo rw'akazi muri Australia, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubudage Annalena Baerbock akaba yavuze ko umutwe ushyigikiwe n'urwego rw'iperereza rya gisirikare mu Burusiya bigaragara neza ko ariwo wagabye igitero cyo kuri internet kuri konti za email z'abayobozi b'ishyaka rya Social Democrat muri 2023. Iyo rero akaba ari inkuru ya Daniel McGuinness mwajwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Reka noneho dukomereze ku nkuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho igoma havugwa abantu bapfuye abandi bakomereka biturutse ku bisasu byarashwe mu kambi ya Mugunga irimo abateshejwe izabo n'intambara muri iyo ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyine igisirikare cya Kongo kikaba kivuga ko ibyo bisasu byatewe n'umugwi bagwana wa M23 ariko nawo byegeka kuri leta n'abayifasha kugwana muri ako karere. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu ari Nairobi Prime Ndikumagenge. Ababa muri ako karere ka Goma bavuga yuko ibyo bisasu byaguye muri iyo kambi ya Mugunga inyuma y'isaha 5 zo mu gitondo. Amasanamu yahanahanwe ku mbuga hwaniro yerekana ibiziga by'abantu birambaraye hasi, abandi bakomeretse, abandi nabo bariko bariruka irya nino muri iyo kambi ya Mugunga neza na neza mu gace kazwi nka Kimashini. Colonel Guillaume Njike avugira ingabo za Kongo avuga yuko hapfuye abantu 9 muri ico gitero yegeka ku mugwi M23 urwana n'ingabo za leta. Colonel Njike avuga ko muri abo hapfuye harimo abana 5. Anavuga yuko ico gitigiri ari cifata kibanza. Kubwiwe M23 yagafite ico gitero mu kwihora inyuma y'aho ingabo za leta zisamburiye ububiko bwayo bw'ibigwanisho uyu munsi mu micungararo y'igisagara ca Sake ku kilometero 20 uvuye Goma. M23 yo ivuga yuko ibyabaye byakozwe n'ingabo za leta hamwe n'abayifasha kugwana. Umuvugizi wa gisirikare muri uwo mugwi Colonel Wiringoma yambwiye yuko ubu ingabo za leta n'abazifasha kugwana basugerejwe impande zose, none barondera ikintu cyose gisukiceyi ku mugwi M23. Hari haheze iminsi 2 M23 ivuze yuko yafashe igisagara ca Rubaya muri Masisi, igisagara gihambaye kubera ubutare bwinshi bwa coltan buhacukurwa. Ubwa mbere kambi y'abateshejwe izabo igemwa n'ibisasu. Mu kwezi kwa kabiri igisasu ca Muzinga caraguye muri iyo kambi nyene ya Mugunga gikomeretsa abantu 2. Bishiramwe mpuzamakungu ONU aho muri Kongo abateshejwe izabo baharurwa mu miliyoni zirenga 7, abarenga miliyoni 2,600 bakaba bari mu ntara ya Kivu ya ruguru yonyene. Intambara mu buseruko bwa Kongo imaze imyaka irenga 2 isubiye kugangura nyuma yaho umugwi M23 wongereye kubyura umutwe ukigarura uduce tutari duke. Ndikumagenge ibiziga by'imiryango Nairobi. Reka noneho dusubire kuri ya nkuru ya Turikiya yahagaritse ubucuruzi bwose ifitanye na Israel kubera intambara yayo muri Gaza ngo kubera ko ubuzima bw'abantu burimo kurushaho kumera nabi muri iyo ntara. Minisitiri w'ubucuruzi ya Turikiya yavuze ko icyo cyemezo kizagumaho kugeza igihe Israel yemeye ko imfashanyo ihagije igenewe abari mu kaga yinjira idahagarara kandi nta nkomyi muri Gaza. Ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi umwaka ushize bukaba bwari bufite agaciro ka miliyari 5 na miliyoni 600 z'amadolari. Hamas yo ikaba yavuze ko yari intsinzi ikomeye y'abanyapalestina. Inkuru ya Orageren igizwe na Ivete Kabatisi. Iki ni icyemezo gikomeye ku ruhande rw'umuyobozi wa Turikiya wiyita ubwe ko arengera abayisilamu ku isi harimo na Gaza. Kugeza ubu Perezida Recep Tayyip Erdogan yari yarakomeje intambara y'amagambo arwanya Israel ayishinja gukora ihonyabwoko ndetse agereranya umuyobozi wa Israel na Hitler. Yizera ko guhagarika ubufatanye mu bucuruzi bizagira ingaruka zikomeye kuri Israel. Yizera kandi kongera kugirirwa icyizere mu gihugu cye aho ishyaka rye riherutse gutsindwa bikomeye mu matora yo mu nzego zo hagati mu gihugu. Turikiya yashimangiye ko ubucuruzi bwose yakoranaga na Israel buhagaze. Minisitiri w'ubucuruzi wa Turikiya Omer Bora yatangaje ko icyo cyemezo cyafashwe kubera icyo yise imyifatire ikarishye ya Israel mu ntambara y'Gaza. Israel yanenze icyo cyemezo ariko Bwana Borat yavuze ko kizashirwa mu bikorwa kugeza hagize igihinduka.
no kwakira ibicuruzwa biva muri Israel bizatangira gukurikizwa kugeza habaye amasezerano yo guhagarika imirwano burundu i Gaza. Ndetse Israel ikemera ko imfashanyo y'ubutabazi yinjira muri ako gace mu buryo budahagarara. muri Turkiya abantu benshi bagaragaza gushyigikira abanyapalestine bivuga ko iri hagarikwa ry'ubufatanye mu bucuruzi biza kwakirwa neza. ya Oragere mukomeje kumva BBC gahuza miryango madukukira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda ni saa 12:46 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Uno munsi ku isi hahimbajwe umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Mu Burundi abamenyesha amakuru bawuhimbaje mu gihe bagenzi babo batatu bari mu buroko bifuza ko borekurwa bakajya barenguka bidegembya. Mbere n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH ubona ko bogirirwa ikigongwe. Leaders Yihundi Mpundu ari Bujumbura yakurikiranye ibirori byo guhimbaza uyu munsi. Tugurira inkuru ikurikira. Abamenyesha amakuru n'imenyesha amakuru bizera abamenyesha amakuru kutabafata nk'abagizi ba nabi gutahura uruhara rwabo namwe mu majambo yumvikanye mu ndirimbo zimwe zimwe zavugirijwe mu kigo c'abamenyesha amakuru ahahimbarijwe umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Uwo munsi ushitse mu gihe hari ababona ko umumenyesha amakuru abayeho nabi kandi atagihabwa agaciro. Ibi ngo bigira ingaruka ku mwuga. Bamwe mu bitavye ibirori babona ko leta idakwiye gushira imbere gupfunga. Twebwe ikintu tuba twifuza nuko abamenyesha amakuru mu gihe umumenyesha amakuru yikezwe ko amakosa ko urubanza rwiwe runyaruka kandi umumenyesha amakuru agafatwa hakurikijwe amategeko ntanyuruzwe ngo banze kumurondera ngo hehe. Ivyo onye ni ikintu cibanze lo minimum y'abasandra y'aba Floriane y'aba Kenny Claude kubona rero bapfunzwe nakababara. Twese twifuza yuko renguka bidegembya muri bajya bose. Sinzi umuntu yafashwe afise icumu canke imbugite canke inkongo avuga ati ni menace ku mutekano w'igihugu. Ubushobozi buke mu kurangura umwuga kudashigikirwa bikwiye n'abategerezwa kubashigikira ngo ni bimwe mu bishobora gutuma ubwigenge bw'abamenyesha amakuru butagenda neza. Bishikirizwa na Sixte Binyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu ujeje agateka kazina muntu CNDH. None avuga iki ku bamenyesha amakuru bapfunzwe? Tukabona ko bishobora kuba biva ku mvo nyinshi, bishobora kuba biva ku makosa abamenyesha amakuru bashobora kuba bakoze canke ugasanga biva ku zindi mvo. Mugabo uko biri kose twebwe tubona ko vyoshoboka ko bakarihiriza ubwenge abamenyesha amakuru hanyuma na leta ikaraba ingene bigenza kugira ngo bikenewe ko itanga n'ikigongo ikagitanga kugira ngo yerekane ko mu Burundi abamenyesha amakuru boherejwe gusumba. Ubushikiranganje bujejwe byo kumenyesha amakuru babona ko abapfunzwe batariko bazira amakosa y'umwuga ngo ni ibyaha bakoze mu buzima busanzwe. Thierry Kitamoya ni umuyobozi mwishikira muri ubwo bushikiranganje. Rero abo bapfunzwe uno munsi twumvirije iby'ubutungane bakurikiranira ntibapfunzwe kubera inkuru batangaje biciye mu binyamakuru bakorera. Fashe nk'akarorero nk'uweruka gufungwa uwo bita Muhoza twarumvise yuko bimukurikirana atari inkuru yanditse ngo acishe mu kinyamakuru asanzwe akorera n'ibintu kumbure usanga byaciye muri ya migwi ya WhatsApp abantu bahanahanamwo ugasanga nawe nyine aribagiye ikibanza asanzwe afise cy'umenyesha amakuru yigize nk'umwene gihugu wari we wese. Icegeranyo ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontières ryashize ahabona cerekana ko Burundi bugeze mu kibanza c'8 mu gihe bwahora mu c'14 mu byerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Naho biruko iryo shyirahamwe rivuga ko ubutegetsi bwa Gitega bubandanye gutera igitsure abamenyesha amakuru. Leaders Yihundi Mpundu ni Bujumbura. Noneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Kucyana. Mwireho neza amakuru y'imikino yahereye mu Bwongereza. Imikino ya shampiyona y'icyo gihugu iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru. Ikipe ya Arsenal na Manchester City zikomeje kurwanira igikombe cy'uyu mwaka. Zombi zizakina ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Arsenal izakina umukino wa kare cyane, nyuma yayo Manchester City mu mukino wa nyuma. Ibindi reka tubibaze Prudence Ngiyumva. Indunduro ya Premier League irabura imikino 3 gusa.
umukino wa 36 urabimburirwa na Luton yakira Everton muri iri joro. Luton Town iri mu byago byo kubizajya mu cyiciro cya kabiri mu mikino 14 iheruka gukina yatsinze umwe rukumbi. Everton yo yamaze kwizera kwizaguma muri Premier League mu mwaka utaha kuva yatsinda imikino 3 yikurikiranyije irimo n'uwo yatsitaje muri Liverpool 2-0 mu nzira yo guhatanira igikombe. Ejo kuwa gatandatu Arsenal izakira Bournemouth kuri Stade Emirates saa 6:30 ku isaha y'i London. N'umukino Gunners itemerewe no kunganya kuko Manchester City iri ku mwanya wa kabiri iyirya isata burengera inyuma y'inota rimwe gusa. Iyi kipe itozwa na Mikel Arteta iri ku isonga kandi kuva umwaka wa 2024 watangira imaze gutsindwa rimwe gusa. Cyakora byose bishobora kuzamera nko kuvomera mu rutete mu gihe nubwo yatsinda imikino yayo yose isigaye bidahagije kugira ngo itware igikombe imaze imyaka 20 higa. Kugira ngo bibe nuko Manchester City inyerera nibura muri umwe mu mikino yayo inisigaranye. Ku ikipe rero imaze imikino 42 mu marushanwa yose itaratsindirwa ku kibuga cyayo, ibyo bibironwa na benshi nk'indoto kurusha kuba ibyifuzo. Manchester City izakira Wolves ejo kuwa gatandatu nyuma y'umukino wa Arsenal. Liverpool yo iri ku mwanya wa gatatu isa n'iyasigaye inyuma mu nzira yo guhatanira Premier League izacakirana na Tottenham Hotspur ku cyumweru. Spurs yarayitsinzwe na Chelsea 2-0 i Stamford Bridge. Iramutse itakaje amanota 3 Anfield ishobora gutsindwa imikino 4 yikurikiranyije ku nshuro ya mbere kuva umutoza Ange Postecoglou yatangira kwitoza mu kwezi kwa gatandatu kwa 2023. Mu yindi mikino y'ingenzi mu mpera z'iki cyumweru Chelsea izakira West Ham naho Aston Villa yerekeze i Brighton mu mukino ishaka gutsinda kugira ngo ishimangire amahirwe yo kubona itike y'amarushanwa ya Champions League mu mwaka utaha. Umunsi wa 36 uzasozwa na Manchester United izaza mu murwa mukuru ku wa mbere i Selhurst Park gukina na Crystal Palace. Urakoze cyane Frida. Mu mikino y'ibikombe by'Iburayi mu gikombe cya Europa League ikipe ya Bayer Leverkusen yo mu Budage yarayitsinze Roma ibitego 2-0. Umukino wa mbere wa kimwe cya kabiri itera intambwe igaragara yo kujya ku mukino wa nyuma. Iyo ntsinzi yatumye ikipe ya Xabi Alonso igeza ku mikino 47 itaratsindwa mu marushanwa yose. Undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza hagati ya Marseille na Atalanta warangiye amakipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe ku kibuga cya Velodrome. Gianluca Scamacca niwe watsinze igitego cya mbere cya Atalanta ku munota wa 11 mbere yuko nyuma y'iminota 9 gusa Chancel Mbemba uturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishyura ku ishoti rikaze yatereye kure. Naho mu gikombe cya Europa Conference ikipe ya Aston Villa ibyayihiriye kuko yakubitiwe mu rugo na Panathinaikos yo mu Bugereki ibitego 4-2. Umutoza wa Villa Unai Emery mbere y'uwo mukino yari yatangaje ko nubwo bagomba gukina imikino y'igikombe cy'Uburayi ku nshuro ya mbere kuva mu 1982 ariko ikipe ye ishyize umutima cyane ku kurangiza shampiyona y'Ubwongereza mu makipe ane ya mbere. Hagati aho umutoza Ralf Rangnick yemeje ko azaguma kuba umutoza w'ikipe y'igihugu ya Autrichia nubwo yagiranye ibiganiro n'ikipe ya Bayern Munich. Wahoze ari umutoza wa Manchester United Rangnick w'imyaka 65 yaganiraga n'iyi kipe ya Bayern Munich mu ntangiriro z'iki cyumweru. Byari byitezwe ko yasimbura Thomas Tuchel uzagenda shampiyona irangiye. Rangnick ati ndi umutoza w'ikipe ya Autrichia n'umutima wanjye wose, akavuga ko ari icyemezo kitaturutse kuri Bayern Munich ahubwo cyaturutse ku ikipe y'igihugu ya Autrichia. Rangnick azayobora Autrichia mu mikino y'igikombe cy'Uburayi cy'ibihugu izabera mu Budage, bikaba biteganyijwe ko azagumana amasezerano asigaye azarangira muri 2026. Aha ni naho soreje amakuru y'imikino y'uyu munsi. Kendi Yves Mucyano. Urakoze Yves Bucyana. Ariko reka nkosore gataho ururimi rwanyereye kuri ayo makipe yo mu Bugereki ajya kuvugwa kimwe. Aston Villa yo mu Bwongereza rero yakinnye na Olympiacos ntabwo ari Panathinaikos. Tujye mu kiganiro bazamuganga. Imyaka 30 nyuma y'uko habaye jenoside mu Rwanda, ibikomere byayo birakigaragariza mu ndwara zo mu mutwe ziboneka mu bavutse nyuma yayo no mu bavutse nyuma yayo. Inzobere n'ubushakashatsi butandukanye buvuga ko bishobora kuzafata imyaka hagati ya 50 n'ijana kugira ngo bene ibi bikomere bikire neza. Samba Cyuzuzo ya BBC Nairobi yateguriye inkuru ikurikira kuri iki kibazo. Jenoside ni kimwe mu bintu bibi kurusha ibindi bishobora kuba ku bwoko bw'abantu. Abayibayemo basigarana ingaruka zishobora kumara ibiragano birenze 2 nk'uko inzobere zibivuga. Imyaka 30 nyuma ya jenoside mu Rwanda,
ubushakashatsi buvuga ko umuntu umwe kuri batanu afite ibibazo by'indwara zo mu mutwe. Mu barokotse jenoside bo iyi mibare yikuba inshuro 3 cyangwa 4 nk'uko Dr Darius Gishoma ukuriye ishami ry'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cya leta gishinzwe ubuvuzi abivuga. cyane no muri iki gihe cyo kwibuka abantu tugaragara cyane cyane trauma z'amahanga cyangwa post traumatic stress disorder PTSD, ikaba ari trauma ikigaragaza cyane mu bimenyetso umuntu ibintu by'indengakamere aba yarakorewe yarabonye yarumvise ubwenge bumera nk'aho bibika bigishije ibubwa ntabashe kubyakira, hanyuma nko mu gihe cyo kwibuka bikagaruka nk'aho bigomba kukanya. Delphine Uwineza wo mu karere ka Kamonyi, jenoside yabaye afite imyaka 8. Benshi mu muryango wo kwa se barishwe ariko bararokoka nyuma yahuye n'ihungabana rikomeye. Gerera ikibazo naje kugira, mama wanjye yari umuhutukazi, papa wanjye yari umututsi. Nahise nguma aho ngaho iwabo wa mama nkagumana na murumuna wanjye. Dutangira kwitwa ubwoko bubi, twarakubitwaga ku manywa na nijoro, ntago batugaburiraga, ahubwo igihe cyose bahoraga batubwira ngo turi ubwoko bubi. Rero jenoside imaze kuba nibwo igitero cyaje kiravuga ngo nibanyihurire ngo amaraso yanjye azabe kuri nyogokuru, n'ubundi ntabwo ndiho. Rero niho nahise numva mbayeho nanze ubuzima, mfatwa n'ihungabana noneho rirenze iryo nari mfite, kuko numvaga gupfa bindutira kubaho. Izi ndwara nk'ibikomere bya jenoside mu myaka ya vuba zatangiye kuboneka no mu bantu bavutse nyuma ya jenoside batigeze bayibamo nk'uko Dr Gishoma bivuga. Igice kinini n'abantu bakudaheranwa bagakomera, ariko hari abantu bamwe bitewe n'ibyo bakorewe, bitewe wenda n'uko hari uko batabashije kongera kubaka ubuzima bushyashya, bibagora bigakomeza, yewe bikaba bishobora n'icyo bwakomojeho cyo kumera nk'ibihererekanwa. Yewe nanjye kuvuga ko dusigaye turabibona mu gihe cyo kwibuka umwaka ushize, kwibuka 29, serivisi z'ubuzima zakiriye abantu bagera kuri 110 bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Bikaba rero bivuga ko ari ikibazo dukomeza kwitaho. Albertine yamubonye wo mu murenge wa Mukura mu karere ka Rutsiro w'imyaka 24, buri gihe cyo kwibuka jenoside agira ihungabana rikomeye. None yaritewe n'iki? Abaza papa ati urashaka ko twatumira abacitse ku icumu muri rusange nk'umuryango bakaba bagufasha gutunganya iyi mibiri hanyuma ikazashyingurwa mu cyubahiro n'abandi? Papa aravuga ati rero aba bantu ni bakeya, kuboza ngewe n'umukobwa wanjye ntacyo bitwaye. Ngo ampereza nyine umubiri wa papa we, iranga ndahwera nyine ngo nk'igihumure, bangejeje kuri centre de santé ngo kukanguka biranga, yanze banjyana ku hospital imibiri ahita yisubika kuyoza. Abagana serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda bariyongereye. Mu 2018 bageraga ku 10,400 ku mwaka, ubu basaga 300,000 ku mwaka. Dr Gishoma: hari impinduka muri iyi myaka 5, habaye ubukangurambaga bwinshi, ko navuga habaye gushyira imbaraga mu kumanura serivisi. Aha rero niho dusojeje amakuru yacu yo kuri wa gatanu, n'amakuru yari ahagarariwe na Prudent Sengiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Amakuru yacu arakomeje no ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com.